Nizere ko umeze neza cyane aho uri hose mu Burundi ndetse n'abari mu makungu. Abari muri Maroc, shalom shalom les amis. Umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba agiye gukina ku munsi weje n'umugwi wa Seychelles. Seychelles ni igihugu novuga ko mu mupira w'amaguru gisa nikitazwi, kitanakomeye. Impamvu si yindi mu nkino bamaze gukina kuva 2017 batsinze mu nkino zibiri zonyene. No kuvuga basinze umugwi wa Sri Lanka bongera batsinda n'igihugu ca Bangladesh. Brothers and sisters, it's time to make story. No mwanya kugira ngo dukora amateka natwe nk'abarundi dutsinde igihugu, dutsinde umugwi na cyane cyane tubanaye duharanire iteka ry'igihugu cy'u Burundi. Birakorwa gute rero? First of all, le coach de l'équipe nationale Patrick Sangwa ategerezwa kugira impinduka avec son staff technique. Impinduka za mbere seyoza kuhaba nuko ategeza kuba guha icizere abakinyi. Icizere abakinyi akabaha message ikomeye ya mbere nuko ababwira yuko bagiye gukina n'ikintu biyita l'histoire, gukina n'amateka umuntu akina n'amateka gute. No kuvuga Burundi nimba dufise ibihugu tumaze gutsinda muri ino myaka ya hafi. Tukaba duherutse gutsinda igihugu nka Malawi. Tukanganya na Mali. Turondera itiki yo kuja mu gikombe ca Afrika 2019 tukanganya n'ibihugu nka za Gabo, tugatsinda nka za Gabo. It's time rero ko tugira ikidukina nayo mateka n'igihugu bita Seychelles kitarigira gitsinda igihugu gikomeye cyangwa se kinganye n'igihugu gikomeye, kuko iyo Bangladesh tuvuga nta histoire ifise mu mupira w'amaguru ihambaye. Iyo Sri Lanka tuvuga ni igihugu kidakanganye cyane. Bikogwe gute rero? Kuri liste yabanjije mwe jo bundi ku mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba, ndavuga bakina no mugwi wande wa Côte d'Ivoire les Elephants. Hari ikintu cyo guhindura icambere umunyezamu Jonathan Nahimana ategeza kubanza mu kibuga kubera iki uyu mwanya ramaze kuturasira yuko ari we muzamu wa mbere igihugu cy'u Burundi gifise. Hanyuma igisha gikogwa rero harabaho icyo biyita system iza guhinduka. System yejo bundi murona ko yari bagiye kubakinyi b'inyuma batatu. This time it's time to sweep. Nugu sweeping ukava kuri batatu kagira kuri bane, kuko ni system itsinda 4-3-3 ni system itsinda, ni system ya Manchester City yakoresheje kugira itware yo bita treble, itware ibikombe bitatu bikomeye. Ni system Argentine yakoresheje itware igikombe cy'isi, ni system Ubufaransa bwakoresheje gutwara igikombe cy'isi muri 1998. It means ko ni system rero yo kuhubakira kugira ngo dushobore gutsinda Seychelles tuyihanije, inatuma n'abakinyi bakina mu maposte yabo. Bivuze ngo bikunda nkuko twabonye ko tubona iyi Seychelles ari igihugu kitari igihangange mu mupira w'amaguru, we can change. Umuntu bita Keve ico yitungiye ashobora kuja mu kibuga. Impamvu ashobora kuja mu kibuga sikindi ni kugira ngo tumumenyereze kuba yozoza guhangana na bya bihugu bikomakomeye, because now akinye na bya bihugu bito biraza kumufasha ko mu minsi iza azoshobora kwiyetegura ku bihugu bikomakomeye. Ndavuze Keve ko yoja mu kibuga kubera iki niya system y'abakinyi bane inyuma, no kuvuga Keve ashobora gukina ku ruwari yose yiburyo agatanga niyo mipira ivanga ibitsindo, ashobora gutanga amasantre, na Weymans gakina bya bintu vyiwe, kuko Weymans ni umukinya duga. It means ko Keve na Weymans babanje mu kibuga bagakina iyo system y'abakinyi bane inyuma, byo bari vyiza cyane gusumba. Ikindi igituma ndavuga abo bantu mugene murabe Liverpool yatwaye igikombe 2019 2020 yari ifise wo bita Trent Alexander-Arnold ku ruhande nk'umukinya nyaruka, kuri kabiri ikagira wo bita Andy Robertson ku ruhande nk'umukinya nyaruka nyene nawe nyene wo ku ruhande rw'ibubafu ariyo gatatu. Hanyuma hagati mu kibuga hakenewe ko wo bita typical number 6 nimero 6 ari typique. Ubu this time tugiye kuraba Seberebye wo bita Ndayishimiye Yusufu. Kubera iki Ndayishimiye Yusufu ashobora kuba leader defensive, ni wa mukinya ashobora gukina inyuma akongera agasubira imbere kukavaringa. Nimero 2 aduze akaba yoja kumukavaringa, nimero 3 nimero 8 aza kuba hari kugira mu kavaringa. Igihariro c'ikindi gihari no kumukinyi bita Abedi Bigirimana ntakwiye kubanza mu kibuga. Impamvu atabanza mu kibuga Abedi this time twavuga ko Abedi Bigirimana he is not very physically fit. Ntabwo ari afise izo nguvu zo kuresista kuri match, kuko ugiye kubiraba mu nkino duherutse gukina physique yarasubiye inyuma. Ari nayo mpamvu ku bwanje no saba ko uyu musore yobanza hanze, ahubwo bakazana umuntu biyita Muderi Akbar. Muratangara igituma ndabwiye Muderi Akbar. Muderi Akbar n'umuntu ari consistent, n'umuntu amaze nk'imyaka 2
ari umukinnyi ari muri forme kandi kuri poste zitandukanye ashobora gukina nka box to box nimero 8, ashobora gukina nka playmaker nka nimero 10. Ivyo yabikoze ari muri Message, yabikoze ari muri Gasogi United, yaranabikoze ari muri national team aho yakinye right back ari muri Madagascar murabyibuka, ndetse no muri national team bariko barakina na Senegal, nimba nihenze na Senegal yarakina nk'umu left back nka nimero 3, ashobora gukina nimero 3, ashobora gukina nimero 2, ashobora gukina nka box to box, ashobora gukina nka playmaker nimero 8 nka nimero 10. It means ko Mudela Kibar umuntu ari polivara. Ico ni kimwe. Icya kabiri, Mudela Kibar n'umukinyi afise ico twita inguvu, physical fit. N'umukinyi nemeza ko muri national team bakinyi bakina hagati mu kibuga bose Mudela Kibar irero nimero 1. Kesa swa muri Message Ngozi, kesa swa muri Gasogi United abamuzi, akina championa y'u Rwanda, akina igikombe cy'amahoro hose baramuzi hariya mu gihugu cy'u Rwanda muri Gasogi United. It means ko rero Mudela Kibar no mwanya wo kuja mu kibuga. Abantu bashobora kuboca bibaza ati kubera ko atamushize mu rukino rwakinwamwo na Ivory Coast. Impamvu si yindi nuko Mudela Kibar byaravuga yuko afise ububabare yagize ku kuguru, mugabo amakuru mfise ava muri Maroc avuga yuko Mudela Kibar this time ameze neza. Rero apari ibyo byose navuze kuri Mudela Kibar, he is technically n'umuntu ari technique mafor, n'umuntu ari afise technique, n'umuntu afise umupira ashobora kugumana baro, n'umuntu acenga, n'umuntu atanga amapasa bangwe ibitsindo. It means ko aranatsinda kandi afise na matire d'or n'amashuti. It means ko kumushira mu kibuga nk'umu box to box byo bari byiza cyane. Hanyuma kubera twebwe dufise ikibazo cyo mu nimero 10 nta nubwo azonaboneka vuba, umuntu azosubira umuntu bita Saido ntibazonkiza ntawe mbona si uyu mwaka, ahubwo je ku bwanje mbamona hamwe Saido ntibazonkiza. Amakuru mfise ko ejo bundi nagize amahirwe yo kubona na wambwira yuko ashobora kuzosubira mu kibuga mu mwaka uza. Yosubira mu kibuga byo ari byiza cyane kumbure na yatike kuja mu gikombe cy'isi, twozoyirondera mu gikombe cya Afrika ya 2027 yo kane, twozoyirondera ari hari, byo ari byiza cyane. Ariko uwo bita Mukono Erdinho ejo mundi match yaramugoye. Kubw'ibyo je mbona ko bita Parfait Bizoza yozobanza mu kibuga hagati yiwe ya Parfait Bizoza na Mukono Erdinho bozocagura mwobanza mu kibuga mugoje ku bwanje avec technique tuzi kuri Parfait Bizoza twanamubonye ko arashobora kuba yo playmaker wa equipe. Hanyuma kubasatirizi twebwe tumaze imisi dukina umupira uri udefanda cyane, dukeneye gukina umupira wa offense. Rero dukeneye kubona uwo bita Claude Girumugisha abanza mu kibuga. Kubera iki Claude Girumugisha yabanza mu kibuga? N'umukinyi uyu mwanya amaze kugaragaza statistique nziza, ari consistent kuva yava muri Magara Young Boys, Vitaro ndetse na national team. This time rero ndabona ko uyu musore ashobora kubanza mu kibuga, byo bari byiza cyane bamwanje mu kibuga, kuko uyu muntu ntabwo tuzari ko turakina dudefanda kuko ari febre, ntabwo ashoboye kudefanda mugo konfasa, ari très fort. Hanyuma ikindi kintu naco wo bita Kana Kimana Bienvenue akinana n'uwo bita Kevin ku ruhande rumwe, byo bari byiza cyane ko Kana Kimana Bienvenue je ku bwanje kumushira mu kibuga byo bari byiza cyane. Abanje mu kibuga uriye yo kuzana umuntu bita nde Geraldine Yongora ku bwanje narayamanitse, nta kintu cya danje namubonyemwo mwiyi minsi ariko aratanga. Hanyuma ashobora no kuba backup peut-être bene ba Mohamed Hamisi bakaza bagasubirira mu bwoko bwanje. Umuntu bita Kana Kimana Bienvenue yobanza mu kibuga parce que n'umukinya nyaruka, kandi Kevin umuntu apikinya atanga amapasi yo bita key pass, za pasi ziba zinyaruka ku buryo umuntu ashobora guca making a goal agatsinda. Ikindi kintu naco mwabonye nimba mubona twebwe attaque yacu ni attaque irimwo ukwikwega. Muri uko kwikwega rero bisaba umukinya abanyaruka wo ku mpande ba mababa. Abantu bazi uyu munya Colombia wo muri Liverpool baramaze kubibona ko icafasha ko ari ukugira iki, kari uko niyo batatsinze icyo gitsindo cy'umwataka nimero 9 we warashobora kugitsinda, you know. So ikindi kintu icamvuga ni kumwataka nimero 9 typical number 9 Chigo kubwa ndabona ko Saudi Abdallah yoza mu kibuga. Impamvu yoza mu kibuga Saudi Abdallah nuko ari umukinyi uyu munsi arashobora kugira pressing akongera kanasubira n'inyuma gufasha bagenzi biwe, kuko Seychelles tiko turavuga nibyo yaratsinzwe 3 na Gabo. Me nituzi neza ko kuri twebwe ishobora kutaza ngo twizirike ko nkuko twiziritse kuri Ivory Coast naho yadutsinze. So it's time to change iyo squad tukara ko twakora ko kantu byo bari byiza cyane. So ndabashimiye cyane rero mwezi mezami equipe nationale Songa Mbere Patrick Sangwa n'abasore biwe equipe nationale turizera ko ishobora kuzotanga resultat positif. Merci beaucoup, Imana ikomeze bashiremwo umutima mwiza, tukomeza tubane neza les amis. Nitwa Suleimani niyo nkuru, kumbure imbere yuko match iba ejo tuzogira iki tuzogaruka kuri analyse zindi. Je vous aime beaucoup, hasta la vista.